ndabaramukije mwebwe mwese muko murakurikirana Imperial TV ni Joel niho imbere kuri micro mu kiganiro Motivation. Mu kiganiro Motivation no musi twabazaniye umutumire wacu no musi kabari Ami Pro no mu MC akabongera akaba n'umumenyesha makuru twese tuzi. Mwitege byinshi rero kuko agiye kutubwira byinshi kubijanye niyo myuga yiwe. Ami, amakuru yawe? Salam. Umeze neza? Alhamdulillah. Kaze kuri Imperial TV. Asante sana Imperial TV na waranda yumva narisha gukora ikiganiro. Niyo televiziyo nyine ntabwo bwakora ikiganiro. No mu kiganiro Motivation. Karibu sana mu mwuga w'ubujournaliste. N'umwuga ugoye uzohura na byinshi ariko uzovyihanganire tu. Okay, merci. Hanyuma Ami, turashaka kumenya ambega amazina ya Ami Pro yiswe n'abavyeyi n'ayahe? Benshi barakunze kwibaza ico kibazo. Ami Pro mu bisanzwe ni incungu. Mvuze incungu ni Eo, hama nitwa Miss. Niyo mazina nahawe n'abavyeyi. Hama nivyo hari bindi. Okay. Ami Pro tukuzi nk'umu MC tukongera tukakumenya nk'umunyamakuru mbega n'iryari wamenye ko ufisiye izo mpano? Kera cyane nkiciga muri 8e niyo natangiye kubona yuko mfise iyo mpano ariko imbere yaho sinigeze mbona yuko nzo mu journaliste cyangwa nzo mu MC kuko jewe niyumvira kuba umukinyi wa football niyo yari rêve yanje narakina football nari capitaine w'ishure kuva mu mwaka w'indwi gushika mpeza amashure muri football nari capitaine w'ishure muri handball no muhira nakuze mbona abantu bakina football kuko je mukuru wanje akina muri équipe nationale intamba mutonya wanje nakina muri le message donc nanje nibona yuko nzo mu footballeur naraja kurama match cyane ariko canja mu bintu by'amaslam ngiye mu bintu by'amaslam kuko nari umuntu yakunda kwirondeza mu bintu byinshi cyane nshitse muri 9e mca ntangura kuja ku maradiyo aho rero niyo urugendo rwanje rwatanguriye go kumumenyesha makuru nkiciga mu mwaka w'icenda ya. Okay, ukiciga mu mwaka w'icenda mbega wamenye gute ko ufise iyo mpano? Ingere namenye ko mfise impano naragiye kunsamirizi ngiye gukora ikiganiro bisanzwe hamumenyesha makuru arambwira turafise impano urashobora kubandanya kandi urashobora kumenyesha makuru mwiza ico gihe hari abandi bamenyesha makuru benshi bakartora ngaha mu gisagara ca Bujumbura naravuga ati no je umunsi umwe nzo umujournaliste akomeye sinabibona kubera aba journaliste vraiment bari bateye ubwoba barakora naho akavuga ati wow ni babandi bakora ibiganiro twese ugasanga turi ku radio turiko turumviriza ariko ndavuga ni ahari shakari inzira ishika twota nzoshika tu ndashima Imana alhamdulillah no musi narashitse sindashikaho nifuza gushika ariko akazina gatoyi ka Ami Pro urashobora kurengana mu gisagara abantu bakamenya ariko aho nifuza gushika ni kure cyane ya. Okay, turashobora kwibaza eske Ami Pro igihe amenya ko afise izo mpano yifata gute yavyifatamwe gute? Ami Pro igihe amenya ko afise izo mpano ico yakoze ni kimwe yaciye atangura gukurikirana cyane kugira ngo ashobore kuba kubeshwaho niyo mpano canke nizo mpano Imana yamuhaye ndiruka yuko naho ranjye mu Nerval nkagenda amahera nkakoresha ama déplacement ngiye ku radio natumiwe gushika no kwishire banyirukana ariko muvye wanje akavuga yuko Nerval atigeze yama kandi yarayamaye kubera yarazikiri muri je yo mu nyuma kayandihira ariko akambuza kujya mu Nerval kugira ngo ushobore kubandanya neza n'ishure nuko byatanguye buke ndatinda ndashika. Okay, Ami turabizi twese yuko umuntu kugira ngo ashike kuco yifuza gushikako canke agere no ku ntango yaho yifuza gushika araca mu bintu byinshi bimugora mbega n'ivyahe byo bavyarakugoye waciye hehe byagenze gute? Je naciye mu bintu byinshi cyane abantu ntavyo bazi jewe kera byari bibabaje cyane kugira ngo ndonke ikiganiro nabanza gutanga amafaranga ku mu journaliste kugira ngo anyemvite boss ntibari bose ariko bamwe barabinkoreye ugasanga nababwiye ati ndashaka kuza mu kiganiro akambwira ati nanje no musi sinza kuza kumbure bigenze gute ndashobora kuza kubera avuga ati ngo naso akaza tugakora kubera je nari fisi ico nariko ndarondera iki naco nuko mu rugendo rwanje rw'umenyesha makuru sinatanguye norohewe vraiment wapi sinatanguye norohewe natanguye nkorera amahera make abaho mini lanzaga natanguye reka ko ikiganiro kiri mu Kirundi natanguye nkorera imfungurwa rasta imfungurwa zijya dufungura ugasanga midi bangaburiye ni bon je nkumva yuko ndi satisfait kubera
nivyo vyari muri jewe nakora ivyo nkunda nubwo batari kumpemba yari kuba bien tout ifungurwa mu nyuma ndakorera 700 francs ya déplacement niyo niko bayita nare yasinyira mpejeje 17h 700 ya déplacement ariko ndashima Imana no munsi shaka kuba ndi parmi mamenyesha makuru ashobora kuba bahembwa neza kandi babeshejweho neza nakano kazi kumenyesha makuru byanyeretse yuko mu buzima atamuntu yocika intege kuko nimba no munsi ushobora kubayo mu buzima bugoye ejo birahinduka ukabaho neza jekera nara mu ndoto zanje kuva kera naraheva kuja mu ndege n'akarorero ka hafi narabona mukuru wanje agenda kubera kina muri yakina wowe akaguma agenda nkavuga ati jewe bizogenda gute ariko nkavuga ati nimba no munsi nshobora kubambeshejweho n'impano yanje biciye mu mpano yanje nzoshika kure cyane bisigura yuko natangiye nkorera ifungurwa ariko ndashika kugwega aho nshobora guseruka nkaserukira igihugu abari kintu ciza binyereka yuko mu buzima atamuntu numwe yocika intege kandi mbara abantu bariko baradukurikirana muri kano kanya cyo nababwira nuko batocika intege kuko mu buzima byose birashoboka ushobora kuba ufise uno munsi ejo bigahera ushobora kuba udafise ejo ukaronka ntuzokigera ubwira umuntu nabi kuko ntawe umenya akazoza ku muntu Okay, byose birashoboka mu gihe umuntu yihanganya. Hanyuma ndashaka kumenya, turashaka kumenya mbega byagenze gute kugira ngo ushobore gusohoka mu MC. Ndashaka kumenya mu MC kugira ushobore gusohoka umunsi wa mbere byagenze gute. Byari byoroshe kugira abantu bamenye ko ufite impano yo MC. Jewe kera kwishura harabi ibintu by'ama club. Naje wasanga nayateguye. Wasanga rero ivyo bintu by'ama club byabaye nije na cananima. Navuga ati ndabishoboye tu umunsi umwe canje Igitega je naravanga nkaje Igitega subiye inyuma ngo inkuru y'umwana isubira inyuma naravanga nkaje Igitega nkirira déplacement hotel kuryama ngiye gusogera ngo Igitega ndondera ka radio iradio yaho nshobora kuvugiraho kugira ngo abantu banyumve kugira ngo basi no muri intérêt nshobore kumvikana gatoya ico gihe hari habaye kermesse kuri École Internationale y'Igitega bon baca baza muri ico kiganiro nariko narimo nanje ca ndabapropose jeje nyene ubwanje ati murashobora kunyemera nkaba umuMC ico gihe baca baravuga ati nakari nta muMC twari dufise wende ufanye kazi hama ca ndakora akazi ca ndabikora neza ama félicitations menshi wamengo maze igihe kinini mu nyuma ndatangura amashow mato ariko bon hajya umuntu iyo yagufashije ikintu ntuzoreke kumushimira jewe nubwo uno munsi canke ejo vyoshikani tunavugane nakarerero vyoshikani tunavugane Happy Famba n'umuntu jewe nzokwamashimira muri kano kazi ku MC kuko yara nyizeye arama amasho akomeye cyane ndibuka show ya Charlina Nina kuri La Costa Beach haje abantu barenga ibihumbi 7 nkayikora abantu bakaryoherwa icitangura kunyugurura amashow menshi ico gihe ndakora show ya Charlina Nina bagarutse kandi bari kumwe na Fizo na Pius ndakora show ya Nevi Kenzo Kamati ya Chini ndakora show ya Jacqueline Wolper ico gihe yaragikundana na Harmonize ndakora show ya Harmonize Burundi ndakora show ya Sauti Sol kuri Lycée Scopes de Nyakabiga ndakora show ya Nei wa Mitego muri Tanzania ndakora show ya Juma Jux ndakora show ya Jux ari kumwe na Vanessa Mde ndakora show ya Latinam na Neti Netan ari kumwe na Tina na Satbi yari yateguwe na DJ Paulin kuri Crystal ndakora show yande Harmonize Ego ndakora show ya Shiba ariko ico gihe show ya Shiba nategerezwa kuba ndi MC nari kuri no kuri affiche hama niho cari gihe nseruka ngenda guserukira Burundi muri Guinée muri Sika nca ntahukana kibanza ca kabiri mu bihugu 25 narakoze na show yari kuzamo Bruce Melody yari yateguwe na Tuse muri Gera Plaza ndakora show yari kuzamo Medi mugabo ntiyabaye mu Burundi yo nakoze amashow menshi nta muririmbyi numwe mu Burundi amaze gutegura show ntarakorera show nakoze amashow menshi Physiology album launch Indoto concert Indoto festival ndakora Karabajya concert ya Satbi ndakora Wana Jesh Kamili ya T-Max na Fizo kuri Safi Beach amakermesi yo ni antuka amakermesi ngira ntashure ntaraca ko ngiye gukora amakermesi ni menshi cyane mvuze amashow maze gukora two kwandika muri Grand Form ikuzura ni menshi cyane
mwavyumvise ko yaciye mu bintu byinshi kugira ngo ashobore gushika ahashitse uyu munsi mbe ami hariho umu MC canke umumenyesha makuru woba warakunda gukurikirana cyane ya kumotiva kugira ngo ushobore gushika aho geze uyu munsi. Bon, so kuvuga ngo je narabakurikirana cyane ahubwo narakunda akazi kabo kuko ndibuka nk'akarero nk'ibihe vya ba David Carmel, ba Midou Hassan, ba Innocent Valentin, ba Frank Espoir, ico gihe antuka warabona yuko abamenyesha makuru bari sude bariko barakora kandi neza cyane. Narabakurikirana ibiganiro vyabo, nari umufan vraiment sinobesh, nari umufan w'ibiganiro bitandukanye Akiwacu, Lundi Méchant, umuririmbyi kuri RPA Changamuka yagishwa n'umukobwa umukobwa mu nyuma yaciye asubirirwa na Ismail, niyo yitwa Shanti, hariyo n'undi mukobwa yakora kuri RPA. Bon, narabakurikirana cyane ariko ku bintu by'UMC cyo gihe umuntu yaravumye sinoreka nama nabivuze Christian Savio yaravumye kuko amashonka yose yarayakora za Primusic zande yarazikora ariko natwe twaraje kugira ngo dushobore guha agaciro abandi ba MC kuko byari bigoye ngene umu MC yashobora guhabwa agaciro ariko ndashobora kuvuga yuko nka mipro hari abantu benshi nzi yuko baje kuba ba MC bavuga bati nta mipro kubera iki natwe tuba nka mipro benshi cyane. Izo message narazironka mu gihe canje hari aba MC benshi baje akazi ku MC karateye imbere, umu MC yarahawe valeur. Byari bigoye ngene umu MC yashobora kuronka plus de 10 millions yakoze show ariko birashoboka urashobora gukora show karonka meme na yarenga 17 millions ukaronka miliyoni 10 wakoze ikiringo kitarenga meme n'ukwezi. Ivyo babinyereka yuko entertainment biri kiratera imbere kandi abantu baba bariko barishima n'akazi umuntu aba ariko arakora. Ami iyo umuntu azi iyo yavuye amenya nahari uyu munsi. Rero iyo umenye aho uri uyu munsi uba ufise naho ushaka gushika. Mbega Ami Pro nihe yifuza gushika ariko arakora iki kugira ngo ahashike? Bon, jewe ndiko ndakora ibintu byinshi cyane, nifuza gushika kure cyane n'ukuri sinobesha. Jewe muri rêve yanje ndifuza yuko entertainment yo mu Burundi hinduka, ndifuza yuko umu artiste wo mu Burundi ashobora kubeshwaho n'akazi kiwe sivyo kandi akabaho neza. Jewe ico nashaka gushikako icambere narashaka entertainment yo mu Burundi ndayiduze ndashikane ko bavuga bati nimba hari abantu bateje imbere entertainment harimo izina ryitwa Ami Pro nkuko kuko jewe uno munsi ndamaze kuronka kuva muri 2018 amatrofe presque yose yatanzwe y'aba journaliste narayaronse. Best radio presenter muri Buja Music Award narayitwaye. Hari indi competition twarimo yari yateguwe na Wonderboy, yari muri competition yari jewe Ismail Niyonkuru, JD Kael narayibatwaye. La Costa Beach trophée na $200. Coopérative des musiciens du Bondi yaratanze agashimwe k'umumenyesha makuru mwiza narayitwaye. Soft Media yaratanze agashimwe k'umumenyesha makuru mwiza kuri Centre Jeune naragatwaye. Udushimwe mfise ni twinshi mwijabuko nyene ni twinshi cyane. Sasa kuri utwo dushimwe mfise babisigura yuko nanje haba ari ikindi kintu nakoze muri entertainment kugira ngo entertainment tere imbere. Ndifuza kuronka byinshi kugira ngo ejo canke hirya yejo mbone umuririmbyi w'umurundi ahawe agaciro, mbone umuziki w'uburundi uhabwa agaciro. Reka ndakubwira ikintu kimwe jewe naratangaye nshitse Kampala ico gihe natewe iteka na Natasha mbambo umu journaliste ashobora kumwerekeza muri hip hop. Dushite Kenya kuri airport ya Kenya Jomo Kenyatta twahura n'abandi ba artiste benshi basohoka. Dushite Kampala uko nyene tugahura n'ubwana bugenda gutambira abaririmbyi bakomeye ba Chris Brown bwa Kampala busohoka. Mu muti ndavuga ati kubereka aba artiste b'abarundi badasohoka cyane, kubera iki tudashobora kugenda kuri airport tugahurira ku kibuga c'indege n'aba artiste nka 10, umwe agiye Nigeria, undi agiye hehe, undi agiye gukora video South Africa, habuziki. Nuko entertainment yacu nivyo abaririmbyi barakora ariko haracabuze ibintu byinshi. Ivyo bintu rero byinshi bibuze na haco kubigwanira kugira ngo biboneke hama entertainment yacu tere imbere. Ivyo rero nimba tarabishikako nakazi kajewe Ami Pro kugira ngo ushobore gugwana cyane dushobore kubishikako. Ico ni kimwe. Hama ica kabiri je muri rêve yanje navuga ati nzoshika n'imyaka 26 ans canke 27 ans mfise inzu nziza, mfise umuduga kugira ngo
nereka abandi yuko bishoboka muri entertainment kandi umuntu atocika intege nimba ushobora gutanga uronka ukorera imfungurwa canke uronka ijana menya neza yuko hari benshi ngaha bakora ntibahembwe bakora for free menya neza yuko ako kazi kawe ugashizemo ishaka n'umwete urashobora gushika kure kandi ugashika ku iterambere vyoroshe mu mwanya muto. Ego ami mu kurangiza haraba ugwaruka rwinshi rufise impano zitandukanye n'igihe wobabwira? Ugwaruka rwinshi rufise impano zitandukanye je nkunda kuvuga yuko leta ni yacu twese ariko si twese twaremewe gukora muri leta ni yacu twese kuko twese turabarundi ariko si twese twaremewe gukora muri leta turafise ingabirano turashoboye izo ngabirano zacu zirashobora kutubeshaho hama tukabaho neza je ndafise diplome ariko no munsi mbeshejweho n'impano yanje murantunga hari abantu benshi ngaho no munsi bafise baba lisansi ariko babeshejweho n'impano zabo biri no mu vyatumye jewe nshobora kugura television online yitwa Mi Pro TV show kubera navuga ni nimba hari ugwaruka rwinshi ruri mu makartier rufise impano kubera ko ugwaruka rutoza tugakora tugashira izo mpano zacu hamwe tugashikana igihugu cacu kure nahacu gushikana igihugu cacu kure biciye mu mpano zacu wewe Jojo ushobora kuba ufise impano uno munsi ushobora kuba ufise diplome mu nzu ariko urukura umumenyesha makuru akazi kawe gashobora gushikana kure cyane kubera iki urukukora ibiri muri wewe ukora biciye mu ngabire yawe ushobora kugenda gukora muri leta ukaguma wicaye ntiyumva uryohewe kubera urukukora ibintu udakunda ariko ushobora kubeshwaho n'impano hari abantu je kera nk'igitangura gukora ubuMC bavuga tujya mu jama n'umusazi ngiye nka komindura imbere y'abantu bakavuga ati uljama ni fu ariko je nari msikintu narondera mu buzima sivyo bisigura yuko ugwaruka ruko radukana muri kano kanya ni mukoresha neza impano zanyu impano yawe ishobora gushikana aho utari witeze impano yawe ishobora kukwicarika n'abantu utari witeze je impano yanje yaranyicaritse n'uwahoze ari nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu nyakwigendera Petero Nkurunziza sinari ndavyiteze ko umunsi umwe tuzokwicarana ariko biciye mu mpano zanje tuvuzanye sika yaravuze ati reka ndabakiye aratuganiriza byanyeretse yuko natanguye nkorera tuvuga imfungurwa ariko harageze igihe umukuru w'igihugu nyakwigendera ashobora kuramutsa akakubwira ati congratulation abari ikintu ciza cyane nibakorere mu ngabire zabo kuko ugwaruka rw'u Burundi dufite impano zitandukanye kandi tuzikoresheje neza twohindura igihugu cacu tukagiteza imbere vyoroshe. Ego ami reka tubashimire cyane kubona mwaduhaye umwanya kuganira na Imperial TV. Asante. Reka ndabashimire mwe mwese mwakomara dukurikirana mu kiganiro Motivation mwari kumwe na Joel kuri micro behind camera turi kumwe na Emma Blue ndabibutsa kandi kugira subscribe like share and comment kuri channel yacu ya Imperial TV +257 thank you.